umurongozi akwiye kugira umutima urinda, umurongozi akwiye kudatinya. Haleluya. umurongozi atinya ntashobora kugera kure, kuko satani aragwanya abarongozi cyane kuko arazi neza ko iyo umurongozi acitse intege n'abari inyuma yiwe bose baracika intege. Haleluya. abari inyuma yiwe bose bariheba, igikorwa kigapfa. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ndaciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza, muri iyi ntango y'indwi uduhaye, wowe utweretse izuba ry'uyu munsi nk'abana bawe. Mwami Imana, reka tugushime kandi tugushimagize. Hari benshi batabonye uyu munsi, ariko twe twatewe iteka n'ijuru, tuvyutse duheye mu mwuka w'abazima, tuvyutse Mwami Imana tunezerewe, tuvuga ivyawe n'ivy'igiciro kinini. Mwami wanje, Mana yanje, rero ndaguhaye icubahiro. Uri Imana idukunda, uri Imana twitwararika mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, udufungurira uko bukeye n'uko bwije. None muvyeyi mwiza, wakira amashimwe kubereye. Uri Imana y'icubahiro, uri Imana y'ubwiza, uri Imana iturinda, uri Imana idukunda, uri Imana idutegurira ibyiza uko bukeye n'uko bwije. Ndaninahaza n'umwami wanje Yesu Kristo, umukunzi mwiza yadukunze urukundo rutangaje. Ndaninahaza umufasha mwiza twawe, Mpwemu Yera, ndaguhaye ikaze na karibu. Ngwino udufashe kandi uturongore, uduhe kumva no gutahura ijambo ry'Imana ariko iganiriza imitima yacu. Uzobukoze Mana, ndagushimiye kandi ndagukunda. Uri umwizigirwa, uri umuvyeyi mwiza, uri gitangaza, urera, uragororotse. Ntawe uvuga ibyawe ngo abirangize, ariko kimwe Mwami Imana, wakira amashimwe yacu. Turagukunda, kanatsinda niwe wabanje kudukunda. Si twe twagutoranije, ariko niwe wadutoranije, wadukuye kure, utugira abana bawe, utugira abaraganwa n'umwana wawe ukunda. None tunejerejwe Mwami Imana no kubishima no kubikenguruka. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Turiko turaraba, tumaze imisi turaba umurongozi mwiza uko ameze. Rero n'ubu ntiturambirwa kubandanya, igitabo cyose tuzokimara, kuko Nehemiya ni icyitegererezo c'umurongozi mwiza cyane. Zina murongozi wese akwiye kwigirako. Haleluya. kugira ngo urongore neza, kandi abantu b'Imana nta kintu kibaho kuryoha nkukurongora abantu bakagukunda, bakakunezerererwa. Hama n'Imana ikiguha umugisha, kandi ugira ni herezo ryiza. Haleluya. uhezagirwa n'abantu ariko batakuvuma. Amen. Reka turabe ingene Nehemiya umwasi yahagurutse, ariko agira umutima w'intare. Haleluya. umurongozi akwiye kugira umutima urinda, umurongozi akwiye kudatinya. Haleluya. umurongozi atinya ntashobora kugera kure, kuko satani aragwanya abarongozi cyane kuko arazi neza ko iyo umurongozi acitse intege n'abari inyuma yiwe bose baracika intege. Haleluya. abari inyuma yiwe bose bariheba, igikorwa kigapfa. Ariko iyo umurongozi arinda, iyo umurongozi yumva nyene afise determination muri we, biraryoshe. Haleluya. abantu bagera kure. Reka dusome muri Nehemiya igice ca 6, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'9. ngo basi bagerageza gutesha igikorwa c'Imana. Bukeye babwira Sanibalati, Tobiya, Geshomu Mwarabu n'abandi basi bacu yuko nujuje uruzitiro kandi atamwenge ugisigaye, naho ntari bwatera inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshomu baca abantu mako ngo ngende duhurire mu mihana yo mu kiyaya c'Ono. Ariko ico bagomba kwari ukugira kungirira nabi, maze ndabatumako intumwa ndiko ndakora igikorwa gihambaye, sinoshobora kuza kandi sinoreka igikorwa ngo gihagarare ngo manuke ndabasangiyo. Bantumako batyo incuro 4, nanje ngene ndabishura kwa kundi nyene. Ubugira 5 Sanibalati asubira kuntumako umukozi wiwe kuno nyene, amurungikana n'ikete ritazinze yanditswemo ngo mu mahanga humvikana impuha, kandi na Geshomu aravyemeza yuko wewe n'abayuda muri n'imigambi yo kugarariza, kandi ko ari iyo nyanduruko yatumye mwubaka uruzitiro, kandi nawe ngo ugomba kwiyimika. Bitaye ko washizeho abavugishwa bo kukwamamaza i Yerusalemu ngo mu bayuda hari umwami. Izo nkuru
ntibobura kuzibwira umwami. None rero nuze tubivugane. Ndaheza ntuma kumwishura nti ivyo uvuga ntaho vyigeze bibaho, ariko niwe wavyigeneye gusa, kuko bose bagomba kudutera ubwoba bavuga bati bazohava bacika intege igikorwa gihere aho, ariko none Mana undemeshe. Amen. Urumva umwansi arabona ko igikorwa ciza kiriko kirakogwa kizogira akamaro. Haleluya. ko igicaniro c'Imana cyari cyarazimye Yerusalemu, abantu bari bihevye bagiye gusubira guhaguruka. Haleluya. Kugira ngo isezerano ryabo ribagereko. Umwasi arabimenye. Haleluya. Inge nkubwire muntu w'Imana, imigambi yose myiza uhagurukana, umwasi ntazokwigira yinezererego. Umwasi arakunda abantu batwara nabi, arakunda abantu bonona ibintu. Erega uri kuramwadoha, uri kurahimbaza Satani igihe uri gukora nabi. Haleluya. Ariko igihe cyose ukora neza, ukora urondera inyungu z'abandi, Imana ibiri kwirashigwa hejuru. Haleluya. Kuko Imana n'urukundo. Igihe rero ukunda burongoye, igihe ubakorera neza, igihe urondera inyungu z'aburongoye, uri kuhesha icubahiro Imana. Ariko igihe ukora nabi, uri kubuhesha icubahiro Satani. Haleluya. Rero Nehemiya Satani arabona neza yuko igikorwa kizogira ingaruka ikomeye mu bwami bw'Imana. Ikihagurutsa abagira iki? Abaza kugwanya Nehemiya. Haleluya. Murumvise ko Geshomu, Sanibalati na Geshomu na Tobiya barahaguruka. Batobiye imisi yose bama bahaguruka iyo uhagurukanye igikorwa ciza. Haleluya. Rero ngo baramutuma ko Nehemiya, baramubwira tumviriza rero, wewe ati nyarukuze tuvugana, ati kuko hari ibintu biriko biravugwa, biriko biravugwa kandi bishobora kukugirira ingaruka mbi. Ati wewe bavuze ko ugomba kwiyimika, wahagurukije n'abavugishwa, aturi kurazitira kugira ngo ugararize umwami. Ati none nyaruka ibi bintu tubihagarikire hafi. Nehemiya, inge ndababwire abantu b'Imana, gusenga ni vyiza. Gusenga ni vyiza. Ugira umutima kandi namwe muyera arakuganiriza. Nehemiya aramenya neza ko ico kintu ari kinyoma ca Satani, ari ikintu kije kubaca intege. Haleluya. Nawe arabatuma kutumviriza. Ati ndiko ndakora igikorwa gikomeye, sinota umwanya nza kubumviriza. Ati kandi nizo nkuru muri muravuga, nimwe muzigeneye, ati zoje ntizinshi intege. Haleluya. Inge nkubwire, koza isoni Satani iyo akwereka ibitagenda, umwereke ko bintu bigenda neza, umwereke ko ibyo akwereka ko bidashoboka, umubwire ko bishoboka. Haleluya. Uti iyo antumye niyo zotuma byose bikunda. Amen. Nehemiya yizeye Imana yiwe ijana kwijana. Aramenya ati yampagurukije. Haleluya. Yampagurukije nkava iyo ndi nkaza gukora iri kumwe nanje. Haleluya. Nguyu umutima Imana ishaka kubarongoza. Haleluya. Umurongozi n'umuntu akomeye. Haleluya. Umurongozi n'umuntu akomeye. Iyo ari umuntu agira ubwoba acika intege, biroroshe ko nabandi bacika intege. Haleluya. Haleluya. Rero kandi mumenye ko n'amavuta atemba ku murongozi, n'amavuta akomeye. Iyo wewe ukomeye, nabo muri kumwe ubashiramo intege, batera intege. Muze murabe kenshi no ku rugamba, umukomanda ariko atera abatera intege, abereka ko bishoboka. Urumva abashiramo ibyizigiro ko intsinzi iri hafi. Haleluya. Rero niyo uri umurongozi ucika intege, wahura n'ikibazo ukatangura kurira, noneho aburongoye bacabarira gusumba wewe. Haleluya. Iyo ucika intege nabo bacika intege gusumba wewe. Haleluya. Rero Nehemiya arabankira, arabwira n'Imana ngati Imana ati undemeshe, ndabona ko igitero kinziye, ndabona ko umwansi mpagurukiye, ariko ndakeneye kundemesha. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ukabushaka kuba umuntu atera imbere, agera kure, atuma igikorwa akora cyose kigera kure, isunga Imana. Haleluya. Imana nutayishiramo ibicantege birahari, kandi umwansi biroroshe iyo mutizitiriye. Haleluya. Iyo mutizitiriye biroroshe ko umwansi aronka umuryango acamo, ariko igihe cyose mwugaye umwansi ntazokwigera aronka amenana. Nehemiya yari yarugaye, nabo bahagurukanye, abashiramo umutima wo kurinda, abashira umutima w'ivyizigiro. Haleluya. Abereka ububasha bw'Imana yiwe, abereka isezerano ry'Imana. Haleluya. Hama abantu bararema. Amen. Bararema ntibacika intege.
urumva bari bazi yuko Nehemiya acacika ivutu, aca yiheba, acagira ubwoba, ati noneho ku mwami niyumva aya makuru nzoba ngowe. Nehemiya ntiyabihaye agaciro. Hama Imana inezerezwa n'umutima wa Nehemiya ko hari umuhungu yizeye Imana kandi yizigira ico bavuganye, Imana ihagarara nawe mu gikorwa. Rero nawe nahawe, uwe nanje, nahawe nanje, nitwaba dushaka kugera kure, nitwaba dushaka kuba abantu bakora ibikorwa birama, ubwoba nubuva ku mugwanizi nubuva ku Mana. Tuba abantu bizigiye Imana kandi twizera ko Imana idashobora kuturekura mu gikorwa yaduhagurukije gukora. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Imana Data rugira byose uri mwijuru, ndaguhaye icubahiro ugira kandi kuko uri Imana idukunda, kuko uri Imana iduha umutima wo gukora igikorwa cyose cyiza. Uwo mutima niwe utanga. Nico gituma nsengera umuntu wese azokumvira ijambo kugira ngo umuhe uwo mutima ukurinda no kukwizera, kuko we nta na rimwe wigera utererana abawe, nta na rimwe wigera uhagurutsa umuntu ngo umute mu nzira. Waravuze neza ko mu gikorwa cyari cyo cyose atana rimwe uzokwigereka abana bawe ngo bijane bonyene. Rero mukunzi mwiza, nsengeye abantu bose bafite abo barongoye, ubaha imbaraga, ubaho inkomezi, ubaha ibyizigiro, ntibacike intege ko Satani nta wundi mugambi n'umwe afise n'uwo konona igikorwa ciza kizanira inyungu abantu n'ubwami bw'Imana. Urakoze Data kuvyemeye kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.